Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya akaba ari amakuru tuza kugaruka ko yavugwa cyane mu gisata c'ubutungane. Tugiye kugaruka n'ubundi kuvyo kuvyavuzwe na Generali Arengiyome Bunyoni igihe yarabajijwe vyinshi mu vyo atunze ndetse niyo yabikuye. Yatanze insiguro ndetse umushikirizamanza wa Repubulika nawe abura ico yongeraho. Arengiyome Bunyoni bikaba biri kugaragara ko uru rubanza yarwiteguriye mu buryo rubukomeye cyane mu gihe ababaza kumwagiriza ivyaha bitandukanye bo babura ivyagiriji ibikwiriye. Tukaza kubigaruka ko mu buryo burambuye. Benshi rero bariko bibaza ingene urubanza rwa Arengiyome Bunyoni ruriko rushira mu muhezo, ariko amakuru ajanye n'urubanza rwa Bunyoni ntariko aravugwa nk'uko vyakagombye kugenda. Inkuru yerekeye umuntu yahora ari umushikiranganje wa mbere kandi kabijanye n'amabanga yakora, n'inkuru yerekeye n'inkuru iba yerekeye abarundi bose, si urubanza rwo kunyegezwa. Birahambaye rero ko abarundi bose bamenya ibiriko biraba, ngo nimba koko President Ndayishimiye afise intumbero yo kuvura ubutungane bw'u Burundi, imanza nk'izi za politike ntazikore ku mugaragaro, yereka abarundi ko ivyo akora biri mu muco, ko atantumbero afise yo gucinyiza uwo batavuga rumwe, ahubwo ko akeneye ubutungane gusa. Bamwe bakaba batanguye gufata uru rubanza rwa Bunyoni nk'igipimo gikomeye ku butungane bwa Ndayishimiye, ngo niyananirwa gukora mu muco muri runo rubanza zoba ahamvye intumbero avuga ko afise y'ubutungane. Ni mu gihe insiguro za Arengiyome Bunyoni ziriko ziratera abashikirizamanza guhindura ingingo umwanya ku mwanya, ariko ababaza ibibazo bakabura ico bamwishura. Tugiye kugaruka ku kungene rero yasubije ibibazo vyose vyerekeranye n'ingene amatungo yose afise yayaronse. Binavugwa ko kandi Arengiyome Bunyoni ari muri bamwe batunze cane nga mu gihugu c'u Burundi, aho afise imitahe itandukanye mu mahinguriro n'amashirahamwe atandukanye, kandi hakaba hari n'ibidandazwa bimwe bimwe agenda avana mu bihugu vyo hanze avyinjiza nga mu gihugu c'u Burundi. Ivy'inyubakwa ziwe ndetse n'ibindi vyose yoba izakoteshwa igipolisi c'u Burundi ndetse nizo abamwo, vyose mukaza kuvyumviriza muri ano makuru mwidonide. Fyonda subscribe ca nk'isabone niba utari wafyonda kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri ino mbonesha kure n'Umuhuza TV. Nkwaye kaze mwidonido y'ano makuru. Nkuko nababwiye mu makuru yacu yaheze ku munsi w'ejo igihe c'isaha 5 urubanza rwa Bunyoni na bagenzi we rwaratanguye kumvirizwa mu mizi yarwo imbere ya sentare Ntahinyuzwa. Ni urubanza rwabereye mu ibohero rikuru rya Gitega. Ejo rero hakaba harumvirijwe Generale Arengiyome Bunyoni ndetse na Colonel Desire Uwamahoro. Abanyororo bari bambaye impuzu z'urwatsi rubisi nk'uko bimeze ku bandi banyororo bose mu Burundi. Abamubonye bavuga ko Bunyoni yabonetse asa neza kurusha uko vyari bimeze mu minsi iheze, kandi ngo mu rubanza risigura bikomeye ku buryo aho muri parike bahagirira ingorane zo kwerekana ivyemezo z'ivyo bamwagiriza. Bunyoni, General Bunyoni yaburanishijwe ku vyaha bitatu mu gihe akurikiranwa ku vyaha 9. Muri ino nkuru tukaba tugiye kubaha ivyavuzwe ku caha ca mbere kijanye n'amatungo adasiguritse ya Bunyoni, aho parike mwagiriza ko amatungo yavuye mu busuma ndetse n'ibiturire. Bunyoni akaba yaragiye imbere y'umushikirizamanza afise umushingamanza amufasha kuburana. Ku ruhande rwa parike hari ivyariho vy'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika Jean Bosco Ubucumi na Ernest Ndowimana. Ntituramenya amazina y'abacamanza bashashe mu rubanza, nayo tuzoza turayabaha. Ese amatungo ya Bunyoni yoba yarasiguye ko yayakuye hehe? Bunyoni yasiguye ko ivyo atunze bimwe bimwe yabironse imbere y'umwaka w'2005 imbere y'uko aza mu butegetsi, ibindi navyo akaba yarabironse kuva mu mwaka w'2005 kugeza ubu.
Alain Guillaume Bunyoni avuga kandi ko hari ibindi vyinshi afise vyavuye mu madeni y'amabanki. Generale Bunyoni yemeza ko ari umudandaza kandi ko ivyo akora vyunguka ndetse ku gipimo co hejuru. Icariho c'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika cabandanije gusatira Bunyoni kimwemeza ko bizwi ko amatungo yiwe adasiguritse yavuye mu busuma n'ibiturire. Generale Bunyoni yavuze ko ikintu cyose atunze afise aho canditse ingene ya kironse, asaba ko muri parike bomusubiza ivyo basatse mu nzu yiwe kuko harimwo aho vyanditse vyose. Bunyoni kandi hasaba ko parike yomuburanya ku kintu kimwe kimwe cyose akagisigura, asaba ko parike yoreka kuvuga muri rusangi. Bunyoni nawe yagize ikibazo abaza, wokwibaza uti ico kibazo coba ari ikihe? Yabajije impamvu parike yari ibizi ko hariko arakora ubusuma n'ibiturire ariko ikamureka iyo myaka yose akaguma mu mabanga, kaza kumuburanya haciye imyaka myinshi ku buryo amategeko ashobora kuba atacemera ko bimwe bikurikiranwa ufatiye ku gihe icaco bacarakorewe, ico bita prescription mu rurimi rw'igifaransa. Icariho c'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika yabajije impamvu mu vyo Bunyoni yandikishije nk'amatungo yiwe akiri mu mabanga hariho vyinshi atashizemwo. Generale Bunyoni akaba yarisiguye avuga ko yanditse ivyari vyaramaze kuba ivyiwe, ko ivyo yakuye mu ngurane z'amabanki yabifata ko bitaraba ivyo mu gihe atari bwaheze kuvyishura. Abari ngaho rero bavuga ko batangaye cane. Icariho c'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika caboneka ko caje kititeguye neza mu gihe Bunyoni we biboneka ko yiteguriye kuburana. Parike iragiriza ariko nta vyemezo yerekana. Bunyoni yashimitse asaba kuburana ku kintu kimwe kimwe ariko icariho c'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika nticavyemeye. Ico kibazo sentare yafashe ko giheze kandi ata muco watanzwe, baca baja ku kibazo ca kabiri. Abitavye urubanza bo babona ko umengo Bunyoni aburana urubanza rwaheze, biboneka ko sentare iriko irihuta kugira bamushireko igihano itabanje kurondera umuco wose ku kibazo kimwe kimwe cose, basaba ko urubanza rwoshirwa ku mugaragaro rugaca mw'iradiyo abarundi bose bakumva ibiriko biravugwa muri uru rubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni. Bamwe ku ruhande rwabo bakaba bavuga ko Alain Guillaume Bunyoni urubanza rwiwe yari rwiteguye rwose, ahubwo ko ivyo yagirizwa bigaragara ko umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika nawe akiraha kiriko ashakisha ivyo yomwagiriza. Bamwe bakavuga ko ikintu gikomeye bavuga kuri iki kibazo hari cingena abategetsi bandika amatungo yabo iyo binjiye mu butegetsi niyo bayavuyemwo. Benshi bamye basaba ko vyokorwa ariko benshi bakabita abansi b'igihugu. Abategetsi benshi bari bagira ko umwanya munini ariwo bazomara batari mu butegetsi kandi ko ivyo batakoze bizobagaruka ko mu mwanya batiteze. Ngo Bunyoni ntiyopfuye nawe yibajije ko umunsi umwe azobazwa ingene yanditse amatungo yiwe, bakagira inama abategetsi kugaba ko ejo nabo batibaza aho bazoba bari. Iyi rero niyo nyishu Alain Guillaume Bunyoni yahaye umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika ubwo yariko abazwa ku birabana n'ingene yagiye aronka amatungo agiye atandukanye afise. Mu yandi makuru kandi reka tuyabandanize kuyavugwa mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho umurwi M23 uvuga ko abasirikare b'u Burundi bafashwe impiri bari ku rugamba bazosubizwa iwabo biciye mu mwumvikano. Icegera c'umuvugizi w'umuhari M23 ishami rya politike Canisius Munyarugero amenyesha ko ingabo z'u Burundi zafatiwe ku rugamba kuri uyu w'Imana mu mirwano ikomeye yabereye muri teritwari ya Masisi bazosubizwa mu gihugu cabo biciye mu mwumvikano. Ibi bikaba biri mu kiganiro yahaye kimwe mu bimenyesha makuru bikorera ku buhinga ngurukana bumenyi, aho Canisius Munyarugero avuga ko abo basirikari b'u Burundi bafashwe impiri bahari kandi ubishaka ko yoja ko baraba. Yagize ati mu bitigiri birenga umwe bisigura ko ari benshi, ni benshi, naho boba indwi canke 10 ndazi bazogenda bavuga inkuru ko basanze intambwe za sarambwe zimeze.
Canisius Munyarugero yavuze kandi ko abo basirikare bafashwe ari bazima kandi ngo basangira ivyo basanganywe abarwanyi ba M23. Uti ndagira ndakumenyeshe ko abo bafashwe babayeho nkatwe, bararya nkatwe, baranywa nkatwe, ikizokurikira nuko bazotaha iwabo kandi neza mu mahoro. Akaba ariko Munyarugero yongeye ko avuga. Tubamenyeshe ko igisirikare cy'u Burundi ataco kirashima gushikiriza kwayo makuru avuga abasirikare baba bafatiwe mpiri mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu ntambara zabahuje n'umurwi wa M23. Ni mu gihe kandi hari andi makuru avuga ko umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yidogera abarundi bamwe bamwe baba basuzugura umugambi yazanye wo korora inkwavu mu gihugu cose. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye haridogera abarundi bamwe bamwe baba basuzugura umugambi yazanye ujanye no korora inkwavu mu gihugu cose. Perezida Ndayishimiye akabanura ko bovavanura n'iyo ngendo yo gusuzugura ivy'indongozi ziba zivuze kuko batazi kiba kizovamwo kiretse Imana yonyene ari nayo yashizwe imbere mu gihugu. Mw'ijambo yavugiye mu ntara ya Muyinga ku wa gatandatu w'indwi iheze imbere y'abadandaza bakuru bo mu gihugu cose, Perezida Ndayishimiye yagize ati ntidusubire gusuzugura iryo ndongozi zivuze. Iyo tuvuze tuti dukora iki, Imana irakunda Uburundi iba izi ko hazovamwo ikintu. No munsi urukwavu hari abadukekeza bakadutwengera mu ijigo. Nagire ndababwire mumenya kubaha iryavuzwe. Ubu Burundi umwami wabwo ni Imana. Imana twayihaye ikibanza ca mbere, hanyuma nayo iraduha indongozi ziyiserukira zirongora abarundi. Ndabakewe rero mutangure guhindura ingendo, mugamburuka ijambo indongozi ziba zivuze kugira ngo dushobore kugira urugendo rw'iterambere mu mwaka w'ibihumbi 2020 umwaka w'ibihumbi 2040 n'umwaka w'ibihumbi 2060. Tubamenyeshe ko urugo rwose ruheruka guhabwa itegeko n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano ngo bworore n'imiburiburi inkwavu 5 mu ntumbero yo kurwanya ubukene. Kuri uwo mugambi Perezida Varisito Ndayishimiye aheruka kumenyesha ko Abarundi bashobora kuba abamiliyoneri biciye muri ubwo bworozi bw'inkwavu nk'uko amaze iminsi abitangaza, ndetse akanamenyesha ko afise intahe nyinshi z'abatejwe imbere cane n'ubwo bworozi. Aya rero niyo makuru yaragizwe ko muri kano kanya. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utojikanwa nayo dushikiriza. Sangiza ano makuru bagenza aho babaherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze mbeze igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure yoba yavugwa mu gisata ca politike, agateka kazi na muntu, ubutungane ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. No Muhuza TV, Imana ibahezagire.